Kaze mu makuru ategekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri wa gatatu igenekerezo rya 20 Rusama mu mwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ikirere cyakamwo izuba hacemwe n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri °C 13. Ku muhingamo hitezwe imvura hacemwe n'ibihe by'izuba Ibujumbura, Ibubanza no mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, mu Kayanza n'Ingozi mu ntara ya Butanyerera hamwe no mu Rumonge, Ibururi n'Imakamba mu ntara ya Burunga. Mu bindi bice bisigaye hitezwe izuba hacemwe n'ibicu bike bike. Ahazoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri °C 29. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zuzuye neza rirenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12 zibura iminota 2. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri wa gatatu ni ngaha agarukiye. Mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Belize Ngendakumana nije nabashikirije, mwakoze kuyakurikira.